Kuva kw'igenekerezo rya 15 gushika kw'igenekerezo rya 18 Myandagaro, ishengero rya Pantekote ubwiza bwa Sagara muri komine Sare ryatunganije igikorane c'abana bari mu buruhuko. Ico gikorane citabwe n'abana bava mu mashengero atandukanye agize ubwo bubwiriza. Abana bari aho baragaragaza umunezero bari bafise. Ico gikorane kikaba caranzwe n'indirimbo, ijambo ry'Imana, udukino no kwishura ku tubazo, bagahabwa utuganuke ku bana bishuye neza. Abigishije abo bana barashinga intahe ku vyo bigishije abo bana hamwe n'impinduka zizoboneka muri abo bana. Iki gikorane catanguye ku munsi wa kane, gifise intumbero ko abana bakwiye kumenya ijambo ry'Imana bakabohoka neza kugira baze bashike mu bwami bwo mw'ijuru. Giye kuraba abana baracitabiriye, namwe n'ivyo mubona hano abahari baracitabiriye neza, ni ukuvuga ivyamwa bizoba vyiza cane. Turigisha abana kugira ngo bahebe ivyaha, kandi abana tukabamenyereza bakamenya kuririmba. Ikindi naco abana turababwira neza yuko bakwiye kumvira abavyeyi, hama bakihana ivyaha bakaja kwatura. Umwana aja muri Sunday School nukuri aragira indero, kandi umwana aja muri Sunday School usanga afise ubwenge mu vy'Imana, agashobora kumenya imirongo ku mutwe ishika nka 20 cangwa 15. Ubu ni y'igifaransa mbere baramaze kuyimenya. Hariho itandukaniro, kandi abana bamenye Yesu barifata neza, ugasanga bafise isuku, baratandukanye na bariya batarakizwa. Bamwe mu bana bavuganya radio ubutumwa bw'amahoro nabo nyene baragize ico bashikiriza ku vyo bize. Baratwigishije ku rukundo rw'Imana. Twarasomye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice ca 3 ku murongo wa 16, havuga ngo kuko urukundo Imana yakunze twebwe abari mw'isi, ariko kwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Twarize Gucete Paulo yandikiye Abaroma igice ca 3 ku murongo wa 23. Bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Rero bari Adamu na Eva bakoze ivyaha bituma badashikira ubwiza bw'Imana. Baratwigishije neza, baratubarira ingene twokwakira Yesu n'umukiza mu buzima bwacu, hama baratubarira ingene twoza turahiga abandi abana tubashikana kuri Yesu, bakira Yesu n'umwami mu buzima bwabo. Ikaba yaragize akamu batera abandi bana batitabira ibikorane vy'abana bari mu buruhuko. Nobahanura kwegera Yesu kuko arakiza, bave muri kameremere y'isi baze ku Mana kuko niyo ikiza ivyaha. Imana ibahe umugisha. Abana badashobora kuza muri bikorane nk'ibi, cyo tubahanura nuko boza tukifadikanya uno murimo w'Imana kugira ngo tubashe kuza turihana twitegurira ubwami bw'Imana buja mw'ijuru, kuko abo bantu bakoze ivyaha batashikiye ubwami bw'Imana, nuko bacumuye bari mw'isi, natwe boza tukifatanya hama tugashikira ubwiza bw'Imana, ari uko twakoze neza tukaza turihana, kandi twongera twatura ivyaha nkuko turi abana bato. Mwomenya ko ico gikorane cama gitunganywa uko umwaka utashe mu kwezi k'umunani mu gufasha abana kurangiza uburuhuko neza, bongera bigisha ijambo ry'Imana. Tworangiza tubamenyesha ko ico gikorane carangiye mu kanyamuneza kenshi, aho abari aho babigaragaje mu ndirimbo baririmbye. Jana